yuko dushaka kuyikorako canke ngo tuyirabisha amaso yacu mugabo mu byo biba yadukoreye byonyine turabona yuko idukunda. Reka dushime Imana yo yadushikanye uno munsi ni mu kiganiro Monday Superstars, ikiganiro mwama mukurikirana isaha zibiri iyo bitagoranye. Turabazanira amakuru atandukanye aba yavuzwe muri iyi ndwi yaba ari byo abastar baba bakoze canke ivyo baba bategekanije gukora. Reka mukanya ncenda guha amakuru yose uko ameze. Ego reka dutangure n'inkuru yacu ndazi yuko ntagize ico ndayivuze ko benshi mu yimbaza ni inkuru yavuzwe cyane mu gisagara ca Bujumbura aho twe twakiriye umuririmvyi avuye mu gihugu c'u Rwanda uwo nawe subundi ni Bruce Mélodie aho igiteramo benshi bari barindiriye yuko kiba igenekerezo rya kabiri n'igenekerezo rya gatatu ariko kandi arakagorane kaciyemwo bituma tudashobora kumenya neza yuko ico giteramo kiba canke ko taba uko biri kose mwarashoye kubona yuko byashoboye kuba igenekerezo rya kabiri arabikora ngaho kuri Zion Beach aho yari kumwe n'abaririmbyi b'abarundi ariko igiteramo twe turindira igenekerezo rya gatatu nico kitabaye kikiba igenekerezo rya gatatu ahubwo cyashoboye kuba igenekerezo rya kane aho yari ifadikanije n'abaririmbyi b'abarundi mu kiganiro rero yashoye gutanga kubanditsi n'abamenyesha makuru ari kibazo bashoye kumubaza ati mbega ko tutabona uri kumwe na baba star bo ngaha mu Burundi mushoye gukorana igiteramo yashoye kwishura agira ati bose ni inshuti zanje yaba ari Kidum yaba ari Satbi yaba ari Fizzo na bagenzi banje twari gukorana ariko nashatse kugira nduze babaririmbyi basanzwe bafise tala mugabo bataronka akaryo aho rero turavuga nka D1 yashoboye kuririmba muri ico giteramo Dramati aho turavuga Thompson turavuga Alvin bose niho bari bibereye muri ico giteramo ubona neza yuko bavyifashemwe neza nawe nyene akaza akabikora neza ngo mu biteramo byose ngo ntihabura akagorane hari ingorane rero yuko iravugwa hirya nino yuko ngo aba DJ ngo batavyifashemwe neza nk'ukuntu bashoye kubavugiriza abo baririmbyi ukuntu bashoboye kubikora ngo ari ukuntu nyene bitagenze neza ariko ngo byarangiye bimeze neza kubwa Emerisa ni wewe ahamagarira abaririmbyi ngo kwiga gukora umuziki wa live ngo kuko ngurabona ko ari umuziki ngukenewe no mu makungu ngo burya ngo saba DJ bose bashobora kukuvugiriza bijya bita ngo playback warashoye kubona ico giteramo nka D1 wewe numuririmbyi yaragiye kuri stage ubwa mbere tumubonye kuri stage nini nkijya ndetse tukabona yuko anabishoboye warashoye kwishikira muri ico giteramo canke ni washowe kuronka amahigwe yo gushikaho ariko kandi ukaba utashoboye kwishikira muri ico giteramo hari byinshi washoboye kumva ni giki nawe wumvise cyaranze ico giteramo gira icumbwiye ngaha muri commentaire. Yes, tubandanye n'amakuru yacu ikiganiro ni Monday Superstars reka tuce dukubitira kwa Mr Champagne. Mr Champagne yamye atubwira kuva kare yuko ngo afise ubwoba ukuntu aba promoter bashoboye gushira igiteramo ciwigenekerezo rya gatatu n'umunsi Bruce Mélodie azoshobora gukora igiteramo ariko nuko byaragenze uko mugabo benshi urazi ko igenekezo rya gatatu ico giteramo kitashoboye kuba ahubwo igiteramo cha Mr Champagne nico cyaciye kiba rero benshi hirya nino urabona kumvuga ngurukana bumenyi ngo mbega Mr Champagne yagize ibiki kugira ntibikunde yuko ico giteramo cha Bruce Mélodie kihaba ahubwo ngira nuko Imana iba yabipanze nyene bikagenda gutyo. Mr Champagne rero yarakiriwe n'abantu benshi urabona yuko asanzwe afise na public yiwe kubwiwe aravyivugira ku mbuga ziwe ati simfise byinshi nobaha biryoshe cyane byo baryohera 100% ahubwo ngo nurukundo mwanyeretse nurukundo mwashatse yuko nanje notera imbere ngo mubandanye munshigikira uko nanje ndashobora kubandanya ntera imbere muri ico giteramo rero cha Mr Champagne hari buririmbyi twe tumaze imisi twibaza ari hehe ari mu biki ni Black G yashoye kuboneka muri ico giteramo aho benshi bibaza ati umuziki yo bavyagenze gute yo bayarahagarikije byo babimeze gute ubwo Mr Champagne wewe ngo ari
yishimira kubona Black G yashoboye kwitaba ico giteramo ciwe ndetse akabikora neza mu gihe abantu batari bamuheruka kuri stage. Urafise ikintu ushobora kubwira Mr Champagne ubwiwe ngo arashima cyane ngo kuko ngo ntivyari byoroshe kubandanya ariko rahamagarira abantu baze mu giteramo ciwe kandi hari n'ikindi giteramo c'uwundi umuririmbyi nkuko twashoboye kubibabwira muri Monday Superstars yacu iheruka yari afise ubwoba mugabo urabona yuko ibintu vyaciye bikorwa uko vyari gukorwa. Igerekerezo rya gatatu yarujuje abantu nawe nyene baraza bararyoherwana nawe. Reka tubandanye n'amakuru yacu ni Big Fizzo ngo yemera yuko umuntu ngo iyo wemeye aho wavuye naho ugiye ukaharyohererwa nivyo bizana iterambere. Aho ni mu gihe yarashize ko ifoto yiwe ya kera ubona ko ari mu mwambaro wawo ndi nyene ya myambaro ya kera murabona abaririmbyi bose uravye ama video yabo ya kera ni Big Fizzo yari mu ikabutura ubona ati iyi kabutura kabisa muri iki gihe hamwe yo yambara umuntu wese yotwenga. Ivyo rero ngo nivyo bimuha inguvu cyane Big Fizzo kubona aho yavuye naho ageze ubu aho yayishize ku iyo foto ku rubuga rwiwe yanditse amajambo yashize ko niyo foto ati soyez fiers du chemin que vous avez parcouru et ayez confiance dans le chemin que vous irez. Imbere ni heza. Aho n'amajambo yashoboye kwandika ashima cyane yuko uko biri kose nimba mumubona muri uwo mwambaro yarigeze kuwambara yari kugeze kuba nawe nyene akenera yuko nk'izina uno munsi akaba ari we Big Fizzo turiko turabona uno munsi akaba ari we muririmbyi tuvuga ati afata inimero ya mbere mugabo murazi yuko ngo aho umuntu aba yavuye abazi nyene yuko aba ari kure. Ni benshi mu bakunzi biwe bagiye barashira ko commentaire ati aha turakwibuka igihe ca Saga Plage. Aha ndavuga nk'abana bavutse mu mwaka wa 2005 na kimwe baba bazi nibihe baba baciyemwo cyane bimwe byari bigoye. Ni nayo post twabonye Fizzo agaruka cyane indani akishura amakomantere kuko arabona yuko abariko barandika n'abantu bamuzi kera kuko urabona ko banamwibutsa igihe cyari kigoye ngo kugira ngo ushobore kwinjira kuraba concert ngo 2000 byonyene ngo kuri Saga Plage ngo byarasaba yuko ushobora kwambura imuzu uce mu mazi hama wiyoberanye ucuza gusa wambara wavuye mu mazi. Cyari gihe kigoye aho bakura umuziki kure aho ico gihe hari hazwi cyane Big Fizzo hariho Balodilo hariho bakweshenji hariho nabandi baririmbyi benshi nka barafo byari bigoye cyane mugabo burya rero ngo nugushima kuko ngurabona yuko wa muntu ashaka kuvuga yuko ngo umuziki w'u Burundi udatera intambwe haba ari ikintu aba yirengagije. Ni Big Fizzo nawe ugerageje kuraba iyi foto yiwe harakajambo ushobora kumubwira gira ico umubwiye ngaha muri commentaire. Amakuru yacu arabandanya twarakubwiye muri Monday Superstars iheruka yuko Mukombozi agiye gushira EP yiwe ku mugaragaro ngo nigenekerezo umwana wiwe yavukiye ko twaragerageje kumuvugisha nka indundi arashaka kuduha umuco neza yuko ari genekerezo rya 21 ukwezi kw'icumi aho twibuka intwari ndadaye umwana wiwe Nadine yaciye avuka. Rero ngo iryo genekerezo umwaka nyene 2022 azoduha EP yiwe atarashima kuvuga indirimbo zizoba zigize iyo EP mugabo kandi ngo izoba yitwa Africa. Muri iyo EP ngo icatwemerera ya ndirimbo yiwe yitwa Ininda yawe yashoboye gusohora mugabo atarashobora kuyiha amayigwe cyane igire promotion mugabo ngo abantu ngo kubera ngo bayikunze ngo irashobora kuboneka muri iyo EP. Ni byinshi rero tutarashobora kumenya ico tukwemerera tuzoshobora kumuhamagara Mukombozi ashobora kudusigurira cyane imbere yuko asohora iyo EP yiwe. Uramukunda Mukombozi nawe gira ico mubwiye ngaha muri commentaire. Ego cyane aho ibiteramo byariko birategurwa hirya nino banshi bibaza igiteramo kiraba canke ntigihava kiba muri ico gihe igenekerezo rya kabiri nyene uku kwezi kw'icenda muri ico gihe Natasha yariko arategura kwakira abakunzi biwe nkuko yari yabahaye ubutumire yuko ari la boss party abaririmbyi abagenzi biwe hamwe n'abamenyesha makuru arashobora no gutumira cyane abakunzi biwe aho yari yata
yatanze n'ikibazo ku rubuga rwiwe yuko umufanzi wiwe aza kwandika ijambo hama hakaza kajya kantu ka super fans araza kugira amahirwe yo kwinjira muri iyo party. Rero ari kumwe n'abakunzi biwe barashoye gusangira. Ndabibutse yuko yari yavuze yuko uwo munsi ari igitenge, ngo ni igitenge fashion. Kuri uwo munsi umuntu wese yahashitse yari yambaye igitenge, ubona neza yuko bari baryohewe, bari barafunguye nkuko nyene muko murabibona ku masanamu. Urabona neza yuko ari umuririmbyi asanzwe yitaho cyane abakunzi biwe. Iyi party yama iba imisi yose uko umwaka utashe. Nawe kubwiwe ngo ntiyo kuzuza ngo abakunzi bose ngo mu mubindi ngo bakwireyo, ngo ahubwo ngo usivye iyi party iyindi ngo aba yahawe ikaze. Ni Natasha yama akora ico kintu ngo kugira cyane cyane amenye ngo ico abakunzi biwe bamuvuga ko, ico abakunzi biwe bakeneye, ngo baraheza bagafata kanya bakavugana. Hamwe abaririmbyi bose boza barabikora gutyo, umuntu wese akaza arafata kanya ko kuvugana n'abakunzi biwe, wibaza yuko kitoba ari ikintu ciza. Ego cyane dusenka barangiza Monday Superstars ikiganiro cyacu, ikiganiro mwatweretse yuko mukunda na cyane cyane nkuko tubazanira amakuru y'aba star nkuko muba muyakeneye. Hari amakuru rero ariko aravugwa kwa Kidum yuko ashobora kuza kuba mu Burundi agumeho, pana bijyo byo kuza aturamutsa agenda, ngo igihugu cy'amavukiro rero ngo agiraze yicare akorere ngaha. Aho ni mu gihe amaze hafi imyaka 27 abarizwa ngaho mu gihugu ca Kenya. Ngo kwezi rero kwa 12 uyu mwaka nyene ngo arashobora kuza dusubiremwo, arashobora kuza nkuko turiko turabibona ku mbuga ziwe, mugabo kandi tuzovyizera ruko dushoboye kumubona. Urashaka yuko Kidum aza akorera umuziki wiwe ngaha canke agume mu mahanga nyene abandanye ariko aravuga Uburundi mu mahanga? Wowe muhanuriki? Ego ni kuri iyo nkuru nyene tubashimiye mwese mwafasha kanya ko kudukurikirana. Iyi ni Indundi TV, ikiganiro cyanyu Monday Superstars. Ukaba uhejeje kukiraba ucugiha mugenzi wawe nawe nyene akirabe, hama ni wibagire no kwiyabona, ubwire n'abagenzi bawe bose babikore kugira muze muraronka ya makuru nyene agezweho ku mwanya, na cyane cyane mu bivugwa mu yinkino, mu bivugwa muri comedy, byose rero raziko ari ngaha nyene kuri Indundi. Reka je ndakwifurize amahoro, umutekano, ugire ahuba ubahwe. Ciao ciao.